turashima Imana vraiment ko donc n'intsinzi tukiye kure ko umugwi wari umeze nabi ariko ubu mbona umengo biriko biraza kandi turunga gusaba abafana abandanye batuba hafi turabe nimba twoshikira objectif twihaye. Wewe watanguranye n'umugwi watanguye iganda cumbagira muri Premier League ariko gero no munsi riko uragenda kosora bimwe wavuye muri zone rouge no kuvuga no kiri mu gitatu zokoroka kamwe mwandanya neza byo bari byiza umwakosoye iki bo hani twakosoye umubano gusa hagati y'abakinyi ko nibajya nyene twumvikanye tura applica system nshasha kandi tubona yuko iriko iraduha umwimbu mwiza hani nivyo abakinyi bajya nyene ariko twayundiye gusa faso yo gukina n'ukuntu kugenda duhanana imipira. Wowe nk'umukinyi w'inararibonye muri Bumamuru ubona ivyo mukoze no cyo hicizere cyo gutwara igikombe ca Coupe du Président. En fait c'est objectif zibiri ya mbere ni kugumiza umugwi muri Premier League ya kabiri ni kuraba nimba twoshika muri finale tukaratwara igikombe kago birashoboka nivyo nyene tubananje dukurikirana turakora tugitanga nyene turabe ko izo ngingo zibiri twozishika. Kugeza ubu nk'umugwi worondera Raoul kumukura muri Bumamuru yovamo birashoboka umuntu arondera gusa gutera imbere nimba conditions zayo ziri donc ziri hejuru y'conditions wacu nta ngorane umuntu yogenda ariko mugiye ntaronge equipe imfata neza gusumbya Bumamuru no kwigumira ngaha nta ngorane. Akajambo kanyuma nuko abakunzi ba Bumamuru babona bafata mugongo abarongo yo mugwi ko baritanga cyane bashiramo uburyo bwose kugira ngo barabe nimba umugwi utera imbere nabo nyene kubafata mu mugongo muri ico gikorwa bakitanga bagakurikirana abakinyi imimenyerezo kugira ngo abakinyi bumve ko bashigikiwe barushirizeho ingufu yo gukina neza no guteza imbere umugwi kandi kubandanya nyene bakora uko nyene ko mbona bitanga cyane bakarondera uburyo bakatubera hafi mu gutatura amatati yose twatufise ingorane zijanye no mubiri canke izindi mu mutwe hose barakumva bakaraba arimo bokosora nimba bogitatura bakagitatura niyo mpamvu dufise morale kandi nukubantu kubatera intege cyane ko abantu bakwiye equipe ahantu habi cyane. Reka tugushimire. Ndabashimye nanje. Urabona equipe yanjye yakuvuga equipe Bumamuru nka equipe type abakinyi batangura bose benshi n'abisilamu barafunze ni kuvuga ijyangoga batangurana siyo baza guhereza ko niyo mpamvu byabagoye ariko nagerageje guhindura ndashye nubwo batugomba igitsindo kimwe n'igice cya kabiri vraiment bari barushe ariko nubwo bari barushe nagerageje gushiramo abandi kugira ngo tuzibire insinzi yacu yego bagenze neza nakaye kantu kurakoresha muri no misi ko tubona uri kuragira kantu k'ubwenge nikihe kintu wakoze muri Bumamuru je nibaza yuko ari confiance gusa ni cyizere mereza abakinyi no kubera ikibyo bakina kandi bakabinkore ntabindi tugiye kwitegura bikwiye ngiye kubakometsa yego kugira ngo match ikurikire ntibazonsinde ngo bambuze kubandanya kuko naje ndiko ndashaka kugira ngo mbandanye oya ni cyizere gusa mereza abakinyi byonyine gusa no kuvuga umukinyi ameze nk'umwana icyari kibuze no kuvuga ntiriyegereza abantu aribo bakinyi kuvuga jewe ndabaha umwanya wo kuvuga tukayaga tugatwenga yo confiance ya mbere icyizere cya mbere muri equipe nuko kuba ufise confiance n'abakinyi mukayaga mugahuza itabyo gushavuranira imishwano apana batwenga nawe utwenga kuko ubazanye muri entraînement cyangwa muri match bagerageza gukora ibyo babategetse nibareme umugwi ni wabo umugwi ni wacu nawe uri kuraja hama babandanye bafata mugongo umugwi nyene wabo ari uwacu yego jewe nibaza yuko turi kumwe n'abakinyi byose birashoboka kandi turi kumwe na mwebwe mutuba hafi umukinyi aguma abona umuntu amwegereye aragira confiance akagira umunezero araguha n'icizere wenyene cyuko aguhereza resultat ikwiye. Ego. Reka tukushimie. Kocha. Naweza kusema nimepoteza machi kwa sababu ya ilikuwa ni manke ya dakika zile 5 za mwanzo, concentration yenye tuliwaambia wachezaji mapema tujikonsantre dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Unaona? Tulikosa ile concentration dakika 5 za mwanzo
tukapoteza machi. Wengine wakapata chance, wakapata occasion, wale wakazitumikisha vizuri, wakapata kutufunga goli 2 dakika 5 za mwanzo. Lakini baada ya kukumbusha tena ile objectif yenyewe tulikuja nayo, wajier walijiretablir na kuweza kucheza tena vizuri. Mimi nafikiri makosa ambayo walikuwa matatizo ambayo yako kwenye timu, wachezaji waliweza kuambia uongozi na uongozi unaendelea kufanyia kazi, na sisi kama upande wa staff tumwambia wachezaji waache matatizo yenyewe tuko nayo, tucheze kwanza mpira, tutafute ushindi ili yale matatizo yaendelee kutafutiwa dawa yake. Kuteremka ni vigumu timu kuteremka. Nategemea machi ile zezi libaki na wajueri na wenye conscience na watravaye watafanya vizuri, tutafanya vizuri, tunahakikisha kwamba timu itabaki Premier Division. Nawaambia wasikatiki moyo, ekipe itafanya vizuri tu. Tunakushukuru. Asante sana.